abahungu twebwe aho dutandukaniye n'abakobwa kuvuga yuko iyo urose nk'akajobu canke ukaronka hanaka karaka mugenzi wawe igituma ushobora kumurangira vraiment ata mutima mubi na mukeya ufise wumva nyene wewe uryohewe ko uravuga ati uno munsi ndamurangiye sawa ndamurangiye ntiyarafise nanje ndafise ntaco namurangiye kuvuga yuko no munsi ndamurangiye jewe birashika ko udashobora kwiyumvira ko we nawe bishika yuko karya wari uriko gahera hanyuma nawe kubera wamurangiye nawe akibuka yuko wamurangiye ari ku kazi kandi ari wamurangiye we nyene ni washaka gusova sivyo nagenda kubwire umuhungu n'umuntu wa mbere atibagira ico wamukoreye nagenda kubwira iyo umuhungu n'umuntu vraiment ntiyibagira ikintu wamukoreye ati kubera iki umuhungu ni wa muntu yo mukutaniye no mukarigara mukagadeni hehe aravuga ati vraiment kanaka mugenzi wanje my friend ameze nabi iki aranyotewe canke iki ahagusova vraiment nagenda kubwire urukundo ruri hagati y'umuhungu n'umuhungu vraiment n'ubugenzi bukomeye kandi cane atifuza yuko mugenzi we yomererwa nabi kandi nanje sinoryoherwa vraiment mugenzi wanje ameze nabi nkumva yuko yabuze akazi nanje mfise akazi vraiment namubwiye ati aha naka kandi nkagerageza nkashiramo inguvu vraiment nkamuronderera nk'umuvandimwe nyene nk'umuvandimwe jewe ntako mbona iyo ndagakura gusa nkagerageza nkarondeza kanaka akazi jewe ndakeneye akazi naka wanashima twebwe intuzanye isiri yacu aho iri hagati yatwe y'abahungu ukuntu tumeze urafise kuba uri kuraronderera akazi mugenzi wawe ukavuga ati jewe vraiment nta kazi mfise nuku jewe vraiment ndakeneye akazi kandi ibintu ndabishoboye ukavuga ati sawa bakakwemerera akazi ugashoka ukagenda ukabwira mugenzi wawe jewe urumva narose akazi kunuku ukamusigurira vyose nyene vyagenze ukamubwira inzira vyose vyaciye nk'ama etape par etape ukamusigurira ukamubwira ati sawa jewe akazi nakarose kandi nariko ndakaronderera wewe sawa vraiment nagera kubwire ico ni ikintu ca mbere kimuryohera gose iyo yumvise wasizemwo esprit kumva yuko atakazi yarafise kumva yuko ari kuramuronderera akazi nawe akumva yuko yoryoherwa akavuga ati vraiment jewe nubwo ngiye kuri kano kazi nakarondewe na naka kandi niwe yasizemwo esprit ntako namutumye yababaye kumva yuko nanje nkenye kandi azi yuko twiganye twicaranye turi abagenzi twakuranye vraiment ico ni ikintu kiba kiryoshe cane kandi naje iyo kimbayeho canke akigirira uwundi je ndumva ndi à l'aise mu mutima kandi ndumva ndyohewe cane Roy TV. Hello bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizera ko mumeze neza aho ari ngaha mu Burundi canke mu bihugu vyo hanze kuri micro kumwe na Benishu kuri kamera kumwe na Pasipro turi mu kiganiro nawe bivuze kwiki aho nama ndabazaniye abatumire batandukanye aho twama turabira hamwe ibintu byinshi bigiye bitandukanye uno munsi rero ndi kubona umusore mwiza cane ashajije yambaye neza cane aho tuza kurabira hamwe mu bintu byinshi bigiye bitandukanye ushobora kuba nawe umaze kubona canke wabonye aho uza kugira ico bivuze ushobora kubaza ati no musa none muza kurabira hamwe iki tuza kurabira hamwe mu bijanye n'ubucuti canke byo kwita ubugenzi mu gihe tumaze kubona iyo abakobwa bagiraniye ubugenzi buhari ngoga ariko iyo abahungu bagiraniye ubugenzi buramba ugasanga uri nk'umuhungu nk'umuntu mwiganye muri 7e no musuraheje university muracari kumwe muracari abagenzi murafashanya utudiri tubonetse murabwirana murabazanya ati we bimeze gute mbega uraronka ukora hagize akantu kubuka ukamuhamagara ahubwo ushobora gusanga benshi sivuze bose umukobwa mwiganye mu windwi canke mu munani no musumukiri kumwe canke mwarigeze kuba abagenzi ubugenzi bwanyu ntiburamba bumaze umwanya muto mbega vyoba biva ku kurafise ico bavuga ko muri commentaire nawe bivuze kwiki aho muze kudusigurira ku bakobwa vyankirahe mbega abahungu bwangu ubugenzi bwanyu burambe nakahe kabanga mukoresha kugira ngo abandi nabo bakumvireho gakorereko kugira ngo umuntu mwamye muri abagenzi ntimuhebane ntimutakarane mbwa dukunze kubona ata mukobwa nuko bamwe babikora ashaka kukubwira ati hari ahantu bariko baratanga akazi ugasanga akarangiye umuntu batazinanye cane yarafise umugenzi wiwe ari kumwe hafi arabizi ko ashomereye arabizi ko atamahera afise akavuga ati hamwe nomunangira akazi yoca ndenga yoca nsumba ugasanga mu bakobwa harimwo amajaruzi ariko mu bahungu
nta mitima mibi wumva umenga nta na kimwe kurangira akadiri mugenzi we guma bari abagenzi guma amenya amakuru yiwe nyene ubugenzi bwabo ugasanga burakomeye baza kutubwira ico bivako ico bishobora kuba nawe vyaragushikiye canke ushobora kuba ubiyimwo hari umugenzi wakunda cane watakaje ushaka kutubwira ingene vyagenze abo nabo bwaramvye batubwire cane cane ku bahungu ibanga bakoresha kugira ngo ubushuti bwabo bukomere canke ubugenzi bugume bumare imyaka myinshi ariko ugasanga biriko biratunanira biva kuki vyankira hehe nivyo tuza kurabira hamwe ariko imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina n'uno musore reka ndamubwira turamutse yidondo atubwire amazina yiwe tuyage muzi ati ko tuyaga nandi turakwakire muri Royal TV. Ego murakoze cane. Amazina yawe ukwita nde? Amazina yanje nitwa Nduwimana Frere gusa benshi banzizi kw'izina Freedom. Freedom bakwise Freedom kubera iki? Freedom kubera nyene nsanzwe ndi Freedom nyene mu buzima bwiwanje sinkunda ibintu binkoroga sinkunda ibintu bingora ndi umuntu nyene ndi Freedom ko nyene meze benshi ku bantu boba banzi nyene baranzi ko ndi Freedom. Egera imbere gato. Okay. Aratubwiye amazina yiwe ni Freri ariko batazira Freedom ushobora kuba umuzi ushobora kuba mwariganye ushobora kuba uri umugenzi wiwe uno musi murabona yuko ariho mutumire adasanzwe dufise kuri Royal TV aho tuza kurabira hamwe ivyo duhejeje kubabwira. Freri musanzwe muba hehe? Jewe sanzwe mba ngaha i Bujumbura mugabo amavuko yiwanje ni birebire cane gusa nyene navukiye ngaha i Bujumbura gusa siho nakuriye ruguru abavyeyi banje bari ruguru papa wiwanje amvyara ari ruguru gusa nyene bivanye n'ubuzima nyene umuntu aba yarabayemwo n'iki je naje ngaha mu gisagara kera cane mugabo nza ndaba ahantu hatandukanye intara za ruguru intara zose nyene novuga z'Uburundi nyinshi intara zose ndazizi mugabo muri uwu mwanya tuvugana ni ngaha i Bujumbura. Ego ubu tuvugana ari mu gisagara ca Bujumbura yarahavukiye ariko ntiyagira amahirwe yo kuhakurira gato araduga araba mu buzima bwa ruguru après aragaruka uno musi tuvugana aba mu gisagara ca Bujumbura kandi noneho mu buzima umuntu no kumenyera hose haba ruguru haba muji hose no kuhaba essentiel no kubaho. Nababwiye tugitangura ni nawe uvuze kwikira ufite ico tuza kuvuga ko muri commentaire ushobora kuba ufise umugenzi mwatoranye kera mwiganye mwahuriye mu buzima busanzwe umugenzi mukarambana cane cane ku bahungu ariko urumva ugasanga birasi kumva umukobwa akubwira ngo naka ngo twarabagenzi mbwa ngo twarahebanye ariko ivyo bintu sindigera numva abahungu bavyidoga mbega nakahe kabanga abahungu bakoresha kugira ngo bagumane ubugenzi bwabo burambe biba bimeze gute? urumva akabanga gahari twebwe abahungu hagati yacu y'ubugenzi bwacu umuhungu n'umuhungu ubugenzi bwacu igituma buramba si ikindi naha ni iki abahungu nyene twebwe turi abantu bacudika hamwe turasangira kakugoye kose urabwira mwene umugenzi wawe urumva nico nyene usanga yuko hari ikibazo ugize urabwira mugenzi wawe akashobora kugufasha ari bikunda akakubwira ko atabidakunda we kandi akagerageza yuko ico kibazo wamutuye wenyene agaca no mu bandi kugira agufashe naho wenyene atavyo abashoboye niko kabanga twebwe turushije hagati y'ubugenzi bw'umuhungu n'umukobwa. Ego mubikura kuki none uwo mutima izo mwe mumva mugiranira hagati yanyu muga mu gihe ushaka kubwira umukobwa ati ndafise akabazo kanaka ahubwo ejo ukabisanga mw'ibarabara bamubwiye ko ufise ikibazo uzi ko ari ikibazo ca mwebwe babiri kumbure wari wifuza ubufasha canke impanuro ukazosanga ahubwo abantu 10-15 ico kibazo cawe barakizi ariko ku bahungu nabo kimenya ari umwe aragerageza ukuntu agusova mw'ibanga nta n'uheza ngo amenye ko hari ikibazo wigeze gucamwo ugasanga nk'umuhungu yumvise ko udafise indaro arakurondera aho urara ntagende aravyihaye mu bagenzi ntavuga bigenda gute urashaka mutubwire uwo mutima w'urukundo nyene urukundo nyarukundo mukurahe? Ego urumva rero hagati y'ubugenzi bw'umuhungu n'umuhungu ahantu turushije umukobwa niki umukobwa vraiment iyo umwituye uri umugenzi we akamwitura amufashe ikintu ashaka amufashe ikintu kanaka sinzi ingene nobivuga bafitaniye hagati yabo bafitaniye jalousie arabona ko umenga agombye kumuruta agombye kumurengera niwatera imbere uzomwibagiye kumbe nawe ntiyumvire yuko mu gihe uzotera imbere we nawe uzomuteza imbere rero twebwe ikintu turushije abakobwa ni iki
umuhungu iyo akwituye akagusaba akanoti je nshaka ungurane aya mahera aya n'aya n'aya cankwe mfise ahantu nshaka kuja, ntiyiyumvira ivyo ugiye gukora yuko ugomvye kumuruta cankwe n'iki. Yiyumvira yuko wewe nyene igihe nawe nyene bizomugora ni nkuko uko vyakugoye nawe ni nkuko bizomugora, akakubwira nawe ati mfasha. Nico twebwe rero cane cane turushije abakobwa nico. Ego vraiment nuko nobivuga. Ego. Tugushimire cane nawe uvuze ko iki urafise ico bivugako muri commentaire, urafise ingene nawe ubona ibintu, ushobora kuba ari umuhungu mugabo ngo sindavyumva, usange ari umuhungu akubwira ngo urya muntu twarahebanye, urya muntu twarablokanye, ngo ntitukivugana, ivyo vraiment ku bahungu sindavyumva. Ico kibazo ahanini gifise twebwe abakobwa, ugasanga umukobwa mwari abagenzi canke arakubwiye umugambi akora, araguhanura, aho kumuhanura kugira ngo atere imbere, ahubwo uciye umuhanura nabi kugira ngo ejo ntazohave agusumba, ntuzohave uja kumusega mwari abagenzi kare mwaranganye ubuzima, ugasanga ivyo bintu ingorane zigiye zitandukanye. Nawe uvuze ko ukiri urafise ico uza kubivugako, urafise ico woterera kugira ngo abahora bafise uwo mutima bahindure, bagire umutima mwiza nk'uw'abahungu. Abakobwa mumbabarire simvuze ko mufise umutima mubi, basi bababere akarorero, bababere akarorero. Tukiri ngaho nyene kandi turifuza kumenya cane cane ibijanye no kurangiranira ubuzi, ugasanga wowe waronse akajob, akazi iwanyu barakeneye uwundi muhungu, ndizera uca wirukira kubaza mu bagenzi bawe, ariko abakobwa ntibakabe n'umukobwa ushaka kumaza akavuga ati wapi ntaho nzi ashoboye ivyo, ako kazi kanyu nije ndagashoboye nta wundi mbona yobishobora. Abahungu ariko mwebwe siko muba mumeze, mubikura kuki? Oya nagira ndababwire ikintu kimwe, abahungu twebwe aho dutandukaniye n'abakobwa, kuvuga yuko iyo uronse nk'akajobu canke ukaronka ahanaka karaka mugenzi wawe igituma ushobora kumurangira vraiment ata mutima mubi na mukeya ufise, wumva nyene wewe uryohewe, ko uravuga ati uno musi ndamurangiye, sawa ndamurangiye ntiyari afise, nanje ndafise ntaco namurangiye, kuvuga yuko uno musi ndamurangiye jewe birashika ko udashobora kwiyumvira ko we nawe bishika yuko karya wari uriko gahera, hanyuma nawe kubera wamurangiye nawe akibuka yuko wamurangiye ari ku kazi kandi ari we wamurangiye, we nyene niwe ashaka gusova, sivyo? Nagira nakubwire umuhungu n'umuntu wa mbere atibagira ico wamukoreye. Nagira nakubwire iyo umuhungu n'umuntu vraiment ntiyibagira ikintu wamukoreye, ati kubera iki? Umuhungu ni wa muntu iyo mukutaniye no mukarigara mukagade ni hehe, aravuga ati vraiment kanaka mugenzi wanje my friend ameze nabi, iki aranyotewe canke iki, ahagusova. Vraiment nagira nakubwire urukundo ruri hagati y'umuhungu n'umuhungu, vraiment n'ubugenzi bukomeye kandi cane, atifuza yuko mugenzi we yomererwa nabi, kandi nanje sinoryoherwa vraiment mugenzi wanje ameze nabi, nkumva yuko yabuze akazi, nanje mfise akazi vraiment. Ndamubwira ati aha naka kandi nkagerageza nkashiramwo inguvu vraiment nkamuronderera nk'umuvandimwe nyene, nk'umuvandimwe. Jewe ntako mbona iyo ndagakura gusa nkagerageza nkarondeza akanaka akazi, jewe ndakeneye akazi naka naka. Wanashima twebwe intuzenya isiri yacu aho iri hagati yatwe y'abahungu ukuntu tumeze, urafise kuba uriko uraronderera akazi mugenzi wawe, ukavuga ati jewe vraiment nta kazi mfise nuku, jewe vraiment ndakeneye akazi kandi ibintu ndabishoboye, ukavuga ati sawa, bakakwemerera akazi, ugashoka ukagenda ukabwira mugenzi wawe jewe urumva naronse akazi nuku, ukamusigurira vyose nyene vyagenze, ukamubwira inzira vyose vyaciyemwo ama etape par etape, ukamusigurira ukamubwira ati sawa jewe akazi nakarose kandi nariko ndakaronderera wewe, sawa. Vraiment nagira nakubwire ico ni ikintu ca mbere kimuryohera gose, iyo yumvise wasizemwo esprit kumva yuko atakazi yari afise, kumva yuko ariko uramuronderera akazi, nawe akumva yuko yoryoherwa akavuga ati vraiment jewe nubwo ngiye kuri kano kazi nakarondewe na naka, kandi niwe yasizemwo esprit, ntako namutumye, yababaye kumva yuko nanje nkenye, kandi azi yuko twiganye, twicaranye, turi abagenzi, twakuranye. Vraiment ico ni ikintu kiba kiryoshe cane, kandi naje iyo kimbayeko canke nkakigirira uwundi, je ndumva ndi à l'aise mu mutima kandi ndumva ndyohewe cane. Jewe nagiye ndababwire hagati y'umukobwa n'umukobwa, je sinzi ikibazo gihari, jewe vraiment
ntavyo ntahura vrema ivyo bintu twebwe uwo mutima abahungu nagira kubwire sinzi ko ari wo twose sinzi ko ari ingene bimeze abahungu vrema turafise umutima vrema uryoshe kubona uryoshe no kumva ku mugenzi wawe kumva yuko mugenzi wawe nta kazi yobura ntiyomererwa nabo hari ntiyobura agacupa kugurana amahera yafise ngo yamwime ntiyogugurana amahera yafise ngo yamwime uje nagenda babwire je nariko ndarondera ukuntu nogenda vrema kurondera ubuzima hari umugenzi wanje twakuranye kandi vrema twakuranye ku mashuri yo nize mu ma internat yo nize hehe vrema uwo muhungu namubwiye tubaye twiganye ico gihe mbere wanashima ntitwigana no kwigana twiga kuri etablissement imwe gusa hanyuma uwo mugenzi vrema twari abantu bisanzwe uko nyene tuvugana bisanzwe uko nyene tugahurira mu cité hehe tukaramukanya tukamenyana n'abagenzi babo bakavuga ati uyu n'umugenzi wanje uyu n'umuntu wahana nakwa Jesse nari wo muri iyo ntara sawa uwo mugenzi turavuye ku vy'amashure turize biraheze uwo mugenzi nanje nagiye mu buzima busanzwe ndavuyeyo nahora niga ndagiye turamara igihe kinini tutabona na hafi mu masiza gutyo 5 gutyo ntihenze uwo muhungu nagenda nakubwire ni umuntu wa mbere vrema kujya kuntu twari tuzinanye navuga ati ni umuntu tuzinanye bisanzwe niki vrema nararyohe kuba duhuye kuba yaramenye ko je twaramenyanye akumva ntahomvye yaramenye na jewe arumva yuko nyene ubugenzi bwaje nawe utoherera ngaho kandi wanashima twavugana ibintu biri simple ibintu bisanzwe vrema aha nyene turahuye big up Chelsea niki fresh umeze neza sawa hanyuma gusa nagenda abwira ikintu kimwe uyo muhungu vrema nuba hari yitwa Jaden Lama ahari hose ndazi ko arakoresha rezo sociaux niki yoba nyumba hayi vrema yumve yuko nashima n'uno munsi ko turavugana niki yumve yuko nararyohewe kuba yararyohewe n'ubugenzi bw'iwanje je nawe ukuntu twaramenyanye kumva umenga nta mwanya yataye ntaki yararyohewe kuba twaramenyanye none nagenda ababwira ikintu kimwe ntabarambiye cyane kubera n'ibintu birefu uwo muhungu vrema twaravanye mvuyo nahora niga nawe waragumiye iyo ruguru yahora aba sawa nanje ndaje kwironderera ubuzima nagenda abwira ikintu kimwe uyo muhungu twarahuriye ngahanye mu gisagara nawe yaje kurondera ubuzima cyo ndamubona vrema narumiwe kandi yaheze siza yumvira umuntu nyene mwamenyanye bisanzwe biga wanashima ntimwanavugana n'umuntu nkuko twahura turamukanije bisanzwe turi kumwe n'abagenzi gusa nagenda kubwira umuntu wa mbere atanyibagiye narumiwe mbonye ndenganye arampamagaye Freedom gute ni sawa iryo zina kubera nagiswe kuva je ntangura kwiga kuva nyene kuva ngira gitangwa no guca ubwenge nyene kuvaje kunamye ndi nyene nuko nyene muri ico gihe umaze guhura arakubaza ubuzima urimo nyene ataburyarya bibaye ngombwa aragufasha biba bimeze ego vraiment nagenda kubwire uwo munsi duhura nawe nararyohewe cyane kandi nari merewe nabi sivyo kuvugira ngaho imbere ya kamera canke niki nari merewe nabi gusa nakibwira ngenda kubabwira yuko umuntu yafashije cyane aranyavasa ndegera imbere kubwiwe aramfasha arambarira gute umeze gute umeze neza imyaka myinshi ko twari twaraburanye wari waragiye hehe je vraiment ubuzima ko bugoye burazunguruka n'iki birakabubwira byose numerewe urya niwo muntu je burya ndi umuntu ndi bloke naho mva ngo ndi Freedom ndi umuntu nigumiza ko ikintu jewe kindimo ubu nyene ndashobora kubabwira jewe ndashobora kumva nshonje cyane ubu nyene twicaranye nkumva nshonje ngo bampenuke kandi nkabona yuko nokubwira vraiment no kwitura ubufasha ukangabira uganagenda kugenda umuntu wa mbere nihagararako uganagenda kubwire ico gihe duhuye n'uwo mugenzi wanje Lama Jaden yarakuguru usanga aranyugurukira vraiment sanga nabimubwiye kandi nanje ukuntu namubonye yanyakiriye sinariko kumwugurukira hanyuma bwa mbere turavugana sawa hanyuma nagenda kubwira ikintu ca mbere twakoze hagati ya je nawe ikintu ca mbere ntazopfa nibagiye mu buzima yarambwiye urashonje ndashonje vraiment nari nshonje kandi nari mu bintu ndiko ndahangayika niki byose aragufasha atangorane byose vraiment aramfasha hanyuma
arabandanya turaja kuko ubuzima burabandanya, arandondera n'akazi wanashima vrema arandonderera akazi, nawe yarakora umwuga yakora ibintu vyo gusiga inzara, aravuga ati je nawe nta kuntu ibintu wabikwigisha niki, nawe ndamubwira ati vrema nokubwira si impano yiwanje si ibintu nkunda, aravuga ati gusa jewe hari ibintu nkunda, ndakunda ibintu vyo gukora mu mutwe niki niki, ati womfasha ukandondera akazi kajanye n'ivyo ukamfasha ukuntu novyiga, vrema yarangerageje aranyugurukira aramfasha, nokubwira siwe vyaciyeko mugawe we nyene niwe vyose nawe yarashizemwo ukuboko. yarasizemwo ukuboko cane, arashiramwo esprit ashiramwo inguvu. Ivyo nivyo tuba dushaka kumva, ubugenzi bwo bw'abahungu mwumva ko ari ubugenzi bukomeye, ariko ubugenzi bwako ugasanga birateba, niyo agufashije aca agenda aravyidoga, aca agenda aravuga uje agize ngaha kubera jewe nije namufashije, nije namukoreye ibi n'ibi n'ibi, naho asigaye asa neza, akazi yarose ni kubera jewe, n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko mwumva yuko urafise ico wovuga ko muri komante kugira ngo ufashe abandi, nimba ari ako kameze uko nabo bagira umutima nk'uw'aba bahungu bakundanye vya nyavyo ata buryarya burimwo. Frere tukiri ngaho nyene twifuza kumenya, hari umuhungu mwaba mwaramenyanye mukaba abagenzi munyuma mugashwana mugahebana bimeze gute? Ego nagenda babwire vrema sinoguhariza ngo ico kintu ngo nticabaye, mukabloka nawe mudashobora kuvugana hamwe muhuye no mw'ibarabara atanayambu. ya gusa sinobabesha ico kintu ntikirambaho yuko twoshwana n'umuntu ngo yari umubami wanje yari umugenzi wanje ngo twoshwana hamwe twoblokana niki oya, gusa nyene nagenda babwire je ndibuka nciga hari umuhungu w'umugenzi wanje vrema, kandi yumvise ndabivuze aca yimenya ko ari we, aca yimenya ko ari uwo muhungu vrema, ukuntu abwiye ukuntu twashwanye ku kantu gato kandi cane, hamwe tunagwana no kugwana, mugabo je nagera kubwira bwa bugenzi bw'abahungu aho butandukanye n'ubw'abakobwa naha, uwo mugenzi twarashwanye vrema turagwana birakomera, baratugwanira naho muhira jewe mba turagwanira kw'ibarabara imbere ya portail, birakomera kandi cane turankana. Sawa nagenda kubwire yuko turagwanya ubwo nyene minutsi ingahe twari dusuye gukundana. Ego vrema twari dusuye gukundana, kandi abantu nyene baraza mwene ibiko muri kumurashwana n'ikibasi, twe nta na kimwe twari ko turishimira, kandi twari twagwanye vrema biri serie twakubizanye turakomerezanya. Je ndafise ukuntu nyene shwana niki vrema nogwana naramusimbiyeho nk'inkende, hamwe nawe asigaye aravuga ati none ibintu ngiriye nibiki, nanamutaburiye ko n'impuzu yambaye, gusa nagenda kubwira abantu baje twebwe nyene twarabihindutse ngo ati nibiki tweko turashwana gute, ariko turashwana gusa nico gituma mvuga ati jewe ubugenzi bw'umuhungu n'umuhungu burayobeye vrema, kandi n'ibintu biryoshe n'ivy'Imana, sinokubwira ingene yabikoze niki. Frere tukiri ngaho nyene uramaze gushwana n'umuntu yaba umuhungu canke umukobwa canke mukagira akantu mupfa mukibuka ukamusaba imbabazi bimeze gute? Je ndi umuntu wa mbere asaba imbabazi vrema, naho ntuba nakoze ikosa, kuba abantu urazi dushavura gutandukanye n'iki, je ndi umuntu wa mbere asaba imbabazi naho ntuba ntakoze ikosa, kandi nkagerageza kwishirako ikosa ko narikoze kugira mbone nyene ko ngira ikigongo. Je vrema ndibuka hari umuntu twashwanye kandi duheruka gushwana vuba, uwo muntu twarashwanye sishimye kumuvuga, umuntu twarashwanye vrema arambwira urakora amakosa uku nuku, arambwira ati vrema none amakosa nkora nayahe, mbwira basi je hari igihe ntayo mbona ayo makosa nkora, mbwira basi ndayamenya, avuga ati jewe amakosa urayabona ukora nanje nyene, ati je ntayo mbona, ko vrema vyakweri sinabona amakosa nkora, kandi amakosa ndazi narayakora, we nyene ashobora kubona ko nakora amakosa, muga je nta makosa nabona, aramubwira ati basi nimba amakosa ndayakora ndemeye narayakoze vrema, kandi ku mutima wiwanje ata makosa je nigeze mbona nakoze, avuga ati basi ndagusavye please umbabarire ayo makosa nakoze ntayo nzosubira. Je vrema ndi umuntu wa mbere nsaba imbabazi mu buzima, jewe ukuntu nakuze kandi niki, je ndi umuntu wa mbere nzi gusaba ikigongwe naho atakosa noba nakoze, kugira basi ubone yuko nta ubugenzi ntibuhere bubandanye. Wohanura iki abantu bishigikira mu makosa badashobora gusaba imbabazi, cane cane nk'abakobwa bavuga ngo ugire umutima nk'uwabahungu, akumva umenga umuntu baramenyanye guhebana biraho birasanzwe, ejo azomenyana n'abandi ubuzima buzobandanya, mbere ko turangiza wohanura iki? Je umviriza ikintu nohanura abantu bafise umutima, cane cane abakobwa, ikintu nobahanura vrema menya yuko umugenzi n'umugenzi, hari ikintu bitwa bestie, sinzi nyene ingene nogisigura, urumva menya yuko umubestie iyo uronse umugenzi vrema
reka kumutesha agaciro, reka kumutesha umwanya kubera kurya mugenzi urose umurose ameze uku araje kukwitura murabaye abagenzi niki murabaye abagenzi vraiment kandi cane umuntu yarinze akogera kugati je vraiment ashaka tuba abagenzi niki mwumvire kandi umwinjirire mu buzima umve yuko nyene yakumvye ko musangira ubuzima moroherezanye mu bagenzi niki kizire kumusuzugura kandi umutakaje urya rega ubutakaje ikintu kinini wewe ubaza urya urose urya mwabaye abagenzi uno munsi mwabaye abagenzi urya kurya ameze uko niko wundi uzosanga ameze nagenda ndabacira umugani nagenda babwira ati wanka sinzi ngene no bivuga reka naco ndavyihoze ikirundi usanga atari kirenga ikirundi vraiment nobwa kirangora sinzi gusa nyene kandi turi abarundi sinzi bituma gusa nagenda kugira iyo urose umugenzi reka kumwitesha kubera urya mugenzi urose nuwa agaciro kuri wewe kandi kuba ufise umugenzi biraryoshe urazi kubaho ata mugenzi ufise par exemple ukaba ufise nk'amahera wanashima ukabona wo muyasangira ndakeneye wowe je nka gutelefona vraiment nshaka tuje gusangira kunuko ngo ati je ndi busy nta mwanya mfise kandi urazi je nawe ntituvugana bazi vraiment ibyo bintu ngene bibabaje vraiment ndababwira ikintu kimwe mw'abakobwa menye iyo uba ufise umugenzi bihakumutesha agaciro kubera urya mugenzi vraiment n'umuntu akomeye cyane kuri wewe kandi menya yuko atari umuntu asanzwe n'umuntu akomeye gose kubera iyo umubuzi urya uragira ikibazo nagenda kugira iyo ugize n'ibibazo mu mutima ukagenda ugatura umugenzi wawe ukamubwira ati je vraiment numva ndushemerewe nuku iyo utuye ikibazo umuntu umutima wawe uraruhuka none wibaye ko nyene atanumwe atamugenzi ufise mva bizogenda gute mwikebuke vraiment ndagushimiye cane yari nawe uvuze kwikira ufise ico bavuga ko muri commentaire ushaka kuba umukobwa ufise umugenzi umaranye igihe kirekire ashaka kutubwira ingene wabigenjeje hari n'abandi babigerageza bikanka ugasanga abantu bapfuye n'akantu gato birakunaniye ko usaba imbabazi mbega nimba hari uwo mumaranye imyaka ishika nka 10 wabigenjeje gute ntaho mwigeze gushwana bavugana zano zidakomanya amahembe mbega mushwanye muzitwaramo gute ivyo bibazo vyanyu kugira ngo n'abandi ejo ushaka kubashikira kumva umuntu agukoshereje urabuze ingene umusaba imbabazi urihagazeko ngo yobangaye ngo nabasuzugutse ngiye kumubwira mbabarira ngaha narakosheje ukanamubwira ko bitazosubira abantu benshi bagora ugasanga abagenzi umuntu arabatakaza ukongera ugasanga bari babagenzi b'agaciro bari babandi bagufasha bari babandi bagukunda vya nyavyo ugasanga satani araje mupfuye akantu gatoya kubirabanira ingene mwiyunga nimba uhora bigukundira ubigenza gute dusangize muri commentaire nimba nawe vyarakwankiye vyankeheye nawe turashaka ico ubivuga ko muri commentaire nimba muri abahungu namwe iyo mitima myiza itagira uburyarya mbega muyikurahe bigenda gute kugira ngo mwumve mwobabarana hagati yanyu mwosovana mwubazanya amakuru nubwo kumva amakuru ya mugenzi wawe atari meza cane ntuyararaje iyo mitima muyikura namwe mufise ico muvuga muri commentaire nawe bivuze kwiki ndabashimira cane ndabasaba kugira subscribe kuri Roy TV wandanye mukurikirana amakuru mashasha yizewe ibiganiro biryoshe cane shimira cane na cameraman Pasipo yatumye amajwi n'amasanamu bashikira beze neza cane au revoir. Mutangwa muri Roy TV ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe ico utarabona uterekwa n'ukuramba bintu nyaragase duhuriye muri Roy